Murahawe ikaze kuri YouTube channel Daniel Mugisha muri cyaganiro c'amateka ibikorwa n'ivyaranze abanyepolitike b'abarundi. Mu kiganiro c'uno munsi tubashikiriza amateka ibikorwa n'ivyaranze abarundi babiri umuhungu na se babaye bose abashikiranganje mu mareta yabayeho inyuma yo kwikukira ku Burundi. None abo ni bande? Ni Dr. Joseph Nindorera yabaye umushikiranganje w'amagara y'abantu kuva kuwa 11 Munyonyo 1974 gushika kuwa mbere Munyonyo 1976. Akaba ari umuvyeyi wa Eugene Nindorera. Eugene Nindorera nawe yabaye umushikiranganje ajejwe impinduka mu nzego z'igihugu réformes institutionnelles kuva kuwa kabiri Myandagaro 1996 hanyuma kuva muri Myandagaro 1997 kuri ubwo bushikiranganje bamwongera agateka ka muntu be n'imigenderanire hagati ya leta n'inama nshingamateka. Eugene Nindorera yavuye muri leta kuwa 10 Myandagaro 2002 n'umuhungu wa Dr. Joseph Nindorera. Joseph Nindorera na Eugene Nindorera ni bande? Imbere yuko abo umushikiranganje Dr. Joseph Nindorera yaraserukiye Burundi mu bihugu bitandukanye nk'Ubufaransa n'Ubutaliyano. Kwa 11 Munyonyo Joseph Nindorera yinjiye muri leta nk'umushikiranganje w'amagara y'abantu abamuzi bamushingira intahe nk'umugabo yicisha bugufi yakundana yanareze runta abana biwe. Abahungu biwe barazwi cyane mu bikorwa byo guharanira agateka ka muntu kandi bazwi nk'abantu baja kure ivy'injyane z'amoko mu Burundi. Dr. Joseph Nindorera yitavye Imana kuwa 23 Myandagaro 2016 ku myaka 86 y'amavuka. Eugene Nindorera yavutse mu 1958. Yize ivyigwa by'amategeko muri kaminuza y'u Burundi. Kuva mu 1985 gushika mu 1994 yakora mu banki Bankobu. Eugene Nindorera ari mu batanguye umuhari uharanira agateka k'umuntu ka muntu rigiteka mu ntango za 90 aranayirongora inyuma gato. Mu 1991 naho yari mu mugwi wanditse ubwirizwa shingiro ryazanye umwidegemvyo na demokrasi muri ntwara ni 1992. Muri mukakari 1996 Eugene Nindorera yinjiye muri leta ya Pascal Firmin Ndimira nk'umushikiranganje ajejwe impinduka mu nzego réformes institutionnelles. Mu mwaka ukurikira bamwongera igisata c'agateka ka muntu n'imigenderanire ya leta n'inama nshingamateka. Eugene Nindorera yarabaye muri leta zose zakurikiranye gushika muri Myandagaro 2002. Eugene Nindorera numwe mu bashikiranganje bafashije kugira ngo habe ibiganiro hagati ya leta n'abatavuga rumwe nayo harimwo n'imihari yarafashe ibigwanisho. Ahaviriye muri leta yakoreye amashira hamwe atari make. Kuva mu 2007 gushika mu 2020 Eugene Nindorera yakorera igisata ca ONU kiraba agateka kazi na muntu mu bihugu bitandukanye nka Liberia, Cote d'Ivoire na Sudani y'ubumanuko. Kuva mu 2020 yarakukurutse. Igihe yari muri leta Eugene Nindorera yibukwa nk'umuntu yicisha bugufi cyane. Vyarashika akatari gake akitaba inama nshikiranganje n'amaguru yasigura yuko bitari bikenewe kugenda n'imodoka kandi biro vyiwe bitari kure y'ibiro vy'umukuru w'igihugu. Imodoka y'umushikiranganje yanakoreshwa mu kunguruza abandi bakozi bo mu mushikiranganje bwiwe. Eugene Nindorera azwi kandi nk'umukunzi w'urukino rwa basketball aho yakiye mu mugwi w'urunani. Icigwa gihambaye c'ubuzima bw'abashikiranganje n'umutima w'ubuntu no kwicisha bugufi kuba umukuru nibisigura kuba uri umuntu w'igitangaza gusumba abandi ugumura umuntu nk'abandi. Niho harangiriye ikiganiro c'uno munsi tubibutsa kugira ico muvuze muri comment ariyo commentaire kugira like ariyo j'aime no kugisangiza abandi mu kugira partage ariyo share naho ubutaha.